Igenekerezo rya 17 Kigarama uyu mwaka ishirahamwe Interpetrol ryamenyesheje ko rifise ikibazo co kuronka igitoro co mu bwoko bwa Jet AE kiri mu bwoko bwa kerosene gikoreshwa n'indege. Igitoro iryo shirahamwe ryari risanzwe rironsa ikibuga c'indege ca Bujumbura. Mu Rwanda iryo shirahamwe ryashize ahabona rivuga ko izo ngorane zihagaze ahanini ku basanzwe barironsa ico gitoro, ibituma naryo ridaheza ngo rishobore kukironsa abakiriya baryo. Amakuru dukura ku kibuga c'indege ca Bujumbura amenyesha ko muri kino gihe hari ikibazo kidasanzwe c'ikena ry'ico gitoro gikoreshwa n'indege. Ivyo rero bikaba vyanibonekeje kuri wa 17 Kigarama aho indege y'ikompanyi Kenya Airways yari ivuye i Nairobi yabuze igitoro kiyisubiza inyuma. Ivyateye uruhagara ingenzi na cane iryo shirahamwe ryunguruza abantu rikoresheje indege, aho mbere ryahisemo gushika i Kigali mu gihugu c'u Rwanda kugira ngo ironke igitoro riyifasha kubandanya urugendo. Abakorera muri ico gisata bavuga ko indege ihagurutse itegerezwa kuronka igitoro ku kibuga c'indege yururukiyeko kugira ngo ishobore kubandanya urugendo.